Mwaramutse mwikete Benjamin Franklin yandikiye Assemblée ya Pennsylvania mu 1755 yaravuze ati those who give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. Ngize mu gifaransa ati ceux qui sont prêts à sacrifier une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Kumedashye mu Kirundi no kuvuga ngo umuntu wese yiteguye canke abantu biteguye guheba gutanga uburenganzira bwabo novuga bw'ibanze liberté essentielle kugira ngo aronke agasekirite gatoyi ku mwanya mutoyi, uwo muntu ntakwiye ubwo burenganzira, iyo liberté kwishira no kwizana ntakwiye niyo sekirite, vyose nta kimwe aba merita. Benjamin Franklin mushaka kuja kumurondera kuri internet, numwe mu bitare founding fathers, abantu novuga ari bo les pères de fondateurs ba Amerika uko tuyizi ubu, yarazu cyane et d'ailleurs nibaza ko ari kurya note y'ijana y'amadolari y'abanyamerika no Benjamin Franklin. Uyu mugani novuga ko ugomba gusa kumbure numwe wo mu Kirundi bavuga ngo ubugabo burihabwa, ndaja kuvuga impamvu ndiko ndavuga ibi bintu. Nibuka kwanza umugabo yatwigishije numagije geography economy muri superieur ahantu nize, yari inkotanyi. How do you know? Yama yambara agapira ka FPR kari kanditswe ko ngo la liberté ne se commande pas elle s'arrache. Iryo ryungana sinzi ko bafashe amungane nsanzwe mbona mu ma terme mu ma texte y'igifaransa baramodifier, mugabo no kujya yanditswe la liberté ne se commande pas elle s'arrache. Donc uburenganzira ntubusega, urabunyakura, urabwaka. Kubera iki? Ujya muntu ari karakopresa araryoherwa, nashaka guseda, ce n'est jamais l'intention, ntiyigera intention y'ujya muntu ari karakopresa kukurekura, kubera abaryoherwa kwa kugumije uri kuramurimira ku buntu dufatira nk'umu esclave, umwogereza ivyombo, yogomba kukurekura koma ntibishoboka. Ari karaguhohotera akora ivyo ashaka, ari uko ashaka, aragucecekesha, wumva ubwo bubasha yoburekura gute atari umuntu amuhotoye akaboko si vous voulez. So ico nico ngomba kuvuga ko kuri no munsi ntagetinga nibasira wanashaka opposition y'u Burundi. Ejo nakoze video ejo bundi mbaza mbega Francis Rohero azokwitoza, inyishu kumbure muri mu ma comment bavuga yofa kwitoza, abandi ntiyigwarata umwanya. Ndareka barundi mumenye inyishu yofata, ivyo sije yuko decida. Ariko ico mbona kuri opposition nkuko namanda bivuga, hari opposition Francis umenga ni ari ku ruhande, sindamenya exactement musimamo wiwe, mugabo ubu abitwa opposition n'abantu bariko barasaba ibiti bajya ba Jacques, bamwe banyambari banzuhore canke banzuvuge make sinzi ko ariko bamwigishije ubugambwe bwishi nyama ngo bashika 200 bwasinye ibintu ntazi ivyo bwasinye ngo bashigikira ngo amatora ngo reka genda neza. Hagaca n'indi migambo nyene yabanise nakondara kuri RPA, nuvuga ko bafise akantu ko kuvuga gatoyi mugabo bafise aho batarenza, kandi nabo nyene biteze yuko Neva ari wazobashirira liberté kuri plata. Ntibishoboka, Neva ntashobora kugrooming umuntu azomusubirira muri opposition, vyumva bishoboka? Nta mugambo no muri ku butegetsi ushaka yuko uwundi mugambo uza gutwara. Imigambo yose ntabwo ari mu Burundi gusa, muri Amerika, muri Canada, muri Australia, umugambo w'ubutegetsi wifuza yo kugumaho, kuko of course ufite imigambo uvuga ko iruta iy'abandi woshaka kugumaho ukayishiraho, n'ivyo inyota y'ubutegetsi tunabivanyeho. Mugani inyota y'ubutegetsi mu bantu burimwo, donc ntabwo uzokwita ngo Neva ngo azoshiraho ibintu bitworohereza ngo tuzoga mu biganiro nyene icubahiro se Barundi. Osironda ke wizeye ko ari wese Barundi akaba ari we mu contender, wumva uzomunesha gute? Ntibishoboka. So iyo position y'u Burundi anko usanga iri ridicule. Mugabo uno munsi nashaka kugura kuri Monsieur Agathon Rwasa, urihe? Uri gukora iki? Vyagenze gute? Sinzi. Anko ni fuwaje sinde muri politique, kumbenda birabira kure kujya nk'umukinyi w'umupira, mbe ndishura bahaba bambaza ngo none we kutaza. Kujya kuntu uri mu mupira, ugiye kura mupira, ndazi ko abantu mukunda umupira football, murabona Arsenal, sinzi gituma mukunda imipira y'abazungu. Ubu tuko tubona World Cup, Coupe du Monde, urashaka kuri hanze ukavuga uti ujya mukinyi yaswase kijya gitego agomba kucinjiza. Suvuga ko umuntu ushobora gukina, suvuga ko nawe uzo buri muri Olympique cyangwa muri World Cup, nuvuga gusa cyangwa ko nawe wacavuga ngo nawe ngo ambara jezi uze udusange
muri USA cyangwa Canada hari kubera Coupe du Monde no kuvuga gusa ko wabuserviye ukabona yuko sero ntuzeye ubumenyi buke ufite bwa football igitego nka kiye agomba kucinjiza cyangwa ibintu nk'ivyo ntaho bihuriye no kuvuga ngo nawe ujemo ngo nawe participe. Iyo ni mentalite y'umuntu afise low IQ. Ariko reka twumvize Rwasa d'abord imbere yo kongera ico mvuze kuri uyu mushinga nahe Agathon Rwasa nuko ndamubaza ibintu amazemo imyaka 5 akora mu kwitegurira amatora ya 2027. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Navumbuye ikiganiro caciye ku kintu bita ngo agasaro kaburaga sinzi cyari cyo niyaza ko ikintu cy'ikinyarwanda, ariko bamuhaye interview hareza amezi angahe. Reka twumvirize kwanza uko abivuga, ibibazo bamubaza n'uvuze n'ibibazo nanyene kumubaza peut-être c'est ikibazo ca mbere. Kuva mu mwaka 2020 ntabwo mwakunze kugaragara cyane ku rubuga rwa politiki, mbese muri iki gihe mubayeho mute? Mwatubwira ko mugikora imirimo yanyu ya politiki mu Burundi? Jeneza ko ati 2022 gusa yumenga gasi yabaye trop docile ku ruhande rw'iwanje, ko je nk'igihe haba bijyantu bya safisha nk'abantu umuntu rongoye umugambwe bagiye mu banywanyi umugambwe bakatsemba, numva bari gukora outrage, bari gusemerera ukaje no muri ONU, abandi babiciye abantu babo bashika 5 bace bashira ko izina ryita genocide, bace bagenda no muri ONU bakadeklara nta resultat biratanga mugama raporo atangwa yuko hari abantu benshi bayishwe. Ndumva yuko umengo igihe abasafisha Rwasa agomba kuba yakubise ukuboko kuri tablati enough is enough asesitase rya gutwicira abantu, akatanga amaraporo bakandika amazina yose bakayinventoria n'abantu babatwaye akabazwi ahantu bakayapublia tukamenya ko ibara ryagwe mu Burundi. Mugabo safisha ubumenga ni nka operation kumadirege yo kubagara ibigori kugira tubivuga kumura gusa, mugabo ntidushira ko amazina abantu babuze batwawe nabande bazimiriye bici wiki hari ubutungane buzotinda bukaboneka, kuko ikiza cyo kubika ayo marekode nuko umunsi yabonetse ubutungane ushobora kuvuga uti twarabitse amarekode hakiri kare, ntimukene ibintu bya severe ijya kuzura amagufa badashobora kuidentifia nk'uko severe kirabigenza. Ubu tufise technology, ubu dufise information, mwagomba ko inventoria ntituzoguhame muri severe, ahubwo tuvuge duti ubu hageze ko duca urubanza naka niwe watwaye naka kuri itarike umujana hani yagarutse wamushize hehe. Voilà. Je nakubaza imyaka done nshaka ko atari kuva muri 20 gusa, n'imbere yaho mbona Rwasa atavugiye abanywanyi babo bahitanywe nasambisha na safisha. Muyihanganire nuko je ndabibona, ntabwo ndi muri politike, ntabwo nka Rwasa, ntabwo ndanamukunda naco dupfa n'umuntu netre nyine nk'abandi bapolisi mu Burundi. Anyway, nkuko mubivuze muri 2020 mu Burundi twaragize amatora yari abashinga amateka ndetse n'ay'umukuru w'igihugu. Ikindi kintu kandi aricyo mucyo mona ibibazo dufise mu Burundi ni gake uronka audio iri clair. Iyo ugiye ku ma interview y'abarundi yo ku ma X ku biki usanga wanyumvise wageje he ni igihugu vraiment kigoye gutahura ukuntu mutura connection vraiment muri iyi myaka tugezemo, aragaho gatoyi na antenne zibiri zogakwira. I don't understand. Ariko nkuko byama bigenda nyine habayemo ubusuma, hanyuma umukuru w'igihugu ahari uno munsi igihe yashikiriza ubutegetsi n'abamushikirije, mu ijambo ryiwe yaravuze ati ntakeneye kumva ikintu cyitwa opposition. Kuri ubwo rero yakoze ibishoboka byose kugira nyine ikintu gise n'ikitsimangana mu Burundi. En fait abadede ntibashaka kuva ikintu cyitwa opposition. Abadede s'abantu bari civilize, abadede s'abantu n'abantu bavuye mu ishamba, remember burya mu ishamba n'ahantu habe Rwasa warabaye urahazi, urica canke ukicwa, donc no kuvuga ko uwa igikoko en certain moment ukagira instinct z'igikoko za préservation
umuntu ahure ntabwo nije psychology mugabo ndaza ko bimeze. Hanyuma mu bindi bihugu iyo abantu babonye ivumo ryaguye hari ibintu vya counseling, ibintu vyo kubahahamura baba barahahamutse bakina umuntu abahahamurura, sinzi iyo terme kwihari ndi kugerageza kushikubizamo ikintu ndari umuntu ambwiye ngo cyangwa cyongiza cyinshi mugabo hari ibintu vyo kubahanura vyo kubakuramo uko guhahamuka ku buryo dufate nk'ahandi dufate ko haje umuntu muri banki afise imbuga itapana inkoho ntacumita umuntu bavuga ati mwese mujyame hasi mu amafaranga canke mujyame genda yitorera, abantu bakajyama hasi umugabo akayatora akayatwara agaca agenda yambaye mask. Abo bantu bari muri banki bajanwa muri counseling, abantu bajanwa kwa rojanti sivuvule reka menko bita kwa rojanti umugabo pana kuba mu mutwe mugabo kubahumuriza vyagenze gute. Muka mu Burundi umuntu ashobora gutema umuntu incuro 10 ariko aramuraba mu maso ariko ararati nyaboneka kuntema akamurangiza agasimbera no ku wundi akoza umupanga wiwe canke umuheto wiwe canke inkoho yiwe canke bayonete yiwe canke umugano wiwe akitahira muhira akanyugwagwa akaryama gasinzira nk'umuntu avuye sepa kurima gutema ibigori. Wumva tutahahamutse vraiment mubivugisha ukuri, wumva abona batahamutse. Hageze kwishuri umwana yiga ku wacu umwana umwe kwishuri arapfa atafi no kwishuri yapfiye muhira mugabo baramya ko yapfuye. Bavuze ati hariho anuzeye service zo gukonze ya counseling abanyeshuri twashizeho muri kuno kwezi umwana wese yumva ko yahahamutse aze bamuhe counseling. N'umunyeshuri yapfuye batanazinanye kuko novuga mu gisagara no kutabuza umuntu uzi kujya ko mu Kirundi usanga abantu bose mwiganuzi base babona abanye n'abantu biki mu gisagara usanga no mu turanye utamuzi mugabo bashashe service ati abana bumvise ko kwishuri waba hari umuntu umwe yapfuye mugabo Burundi umuvyeyi akabura abana 2 3 4 5 nta counseling nothing. Kandi umva yagomba gukora haba mu bishe no mu bishwe bose bahamukira rimwe bose mu mutwe baragondama. Murabona n'abantu bavuye mu ntambara muri za Iraq abanyamerika murabizi abantu bivyo ngo ni PTSD sinzi ibintu nye vya post traumatic disorder ikintu nk'ico. Kandi novuga hatapfuye abantu babo hapfuye abantu babarabu n'ubundi bagomba kubica mugabo agahamuka atashe muhira. Cyabaza rero igihugu gitwawe n'abantu bace muri ivyo bategeze baronka session imwe gusa, not even one session ya counseling, imagine. So kwidegera ngo bazobashirira ku ngo akira gwasa ngo he nawe akirutware ntabwo bazoguha gwasa, forget about it. La liberté va s'arracher sinon bon kumbure wo kukuruka ugasubira muri 2020 bavuga ngo gwasa yaratoya yatsinda amatora yamwiwe bayakwivyuriye gwasa bayakwivyuriye kuko iyo amatora watsinze no kuvugana amajute y'abanyagihugu bari kurande gwawe kuri ndadaye numvise umuntu ateye blague ahantu ngo muri centre imwe bari bagiye bari ko baraharura amatora mu ijoro ngo bagira amataktike kutevya amatora kugira ngo bwire bakikora yaharura aba Frodebu babaciye amagabo ati aba bagabo muragaba ibi bintu bariko bataktika ntawo bizi hajya butanguye kwira amatararaka bagumiza baharura nyene biguru ntege hanyuma bagira gutya zone amatara aracitse kumbe donc hari umuntu yagize ya comprose kugira ngo ace amatara babahize ba Frodebu bazona bakije amatosha ati murabesha turi hano turi maso urumva. So mwebwe abadede ko mwabanye mu ishamba mwanagwanye wanashaka mwage munakozanya ko wabizeye gute ngo okay ngo bareke bazoharura hanyuma baduhereze ntibishoboka. Ugomba kuri magabo ku masantre ukashyuka po ukashira umuntu ubwo uvuga ko bafite abantu benshi basumba ba CNDD vyumvikana yuko en fait batari kuba overwhelmed bari kuba bahari ari epoke nza ko bafite n'abadepite batari bake nibaza ko n'abanywanyi baba bakidegevya kugira sinumva ukuntu waretse ngo nibagende baharura amatora ukaja kuryama ngo baje kumbira resultat kandi zo yuko atari abantu ba démocrate naturellement. I don't know niko je ndabibona abari mu Burundi gihe abari kwagwaza mu mbwira impamvu mwaretse bakabiba amatora kuko iyo mwaba muhari en fait n'igihe bukuvyo amatora mu mufise ibintu bigaragara ko bivuga ngo bivyo amatora udafise ikintu werekana navyo ntiba bitomoye mvuze uti bo muri commune Kabarore mu standard waho Merikiari Ndagijimana yaraje asanga ahantu bari kwaraharura cyangwa ngo muhagarike mugezaho amasandugu acashira muri track arayatahana ayagarukana ngo yaragiye kunywa kagwa
mugabo duharuye dusanga ibiharuro twari ko turaduga hejuru duca tutangura kumanuka. Ico gihe uba ufise ibintu vya evidence ushobora kwerekana biri documente mwamusa amatelefone mugakomunikana etc. in any case numva umenga mwarazubaye niba koko muvuga ko amatora ya 2020 barayibivye mugabo mudafise n'ikintu cyo kwerekana ko bayabivye canke amazina amafoto amakomunikation ibintu nk'ivyo. Okay. Rero turiho abarundi ibya politiki ariko aho twabikorera byameze nk'ibigorana kuko umugambwe CNL nashinze kandi nari ndongoye intwaro ya Perezida Parisito yarakoze ibishoboka byose kugira ngo ibugenera abarongozi bemera kugendera mu kwaha kwa CNDD-FDD. Nicyo gituma rero twahabuye tunaja no mu butungane, ariko ubutungane nabwo kugira no munsi byarabugoye biracabugoye yuko hamagaza urwo rubanza ngo ruburanishwe rw'idonido hanyuma hamenyekane wasinze ninde warushijwe ninde kugira ngo umwe wese ashobore kuba mu burenganzira bwiwe. Uko niko ibintu byifashe. Urwo rubanza ntabwo ruzohamagazwa gwasa, niba ruzohamagazwa dufate muri 2028 juste amatora aheze rwasabazwe guhamagara uje kuburana uko bazoruca kosi bazo bafise indi myaka ndwi yo kurondera kundi kuntu bagukumira niba bateze ko bazo gucira urubanza ngo wakira igihugu n'ubundi ivyo ubivanemwo. Iyo problème yabaye muri nyakorization migambo mishinzi ikintu iva ku mugabo hanini baza ko iva ku bintu biri inera à la nature n'abarundi, harimo ibintu byo gukunda inda imbere y'ibindi vyose anajya na cyujya mugani umuntu yemera gahaba liberté yiwe kugira ngo bamuhe gutwara otrabu kugira tware c'est pas sopebo kugira tware akandi gashirika akemera kwitanga guhemukira ideologie yiwe uwo muntu nayo mafaranga ariko araca ntayakwiriye niyo liberté ariko araronda ntayakwiriye niyo freedom ariko nta niyo economy yamaze kuyigurisha yoyo ariko nashaka kuva niyo security nayo aba amerita sero Benjamin Franklin. Sinzi rero nibaza ko ari ico kibiva ko abantu bakunda inda akumva yuko kumuha igiti hariya na hariya vyoba biri hejuru ya ideologie yiwe, nibaza ko ariyo tubona muri bo baje akenyene nabo bandi baza bari yonkora hirya no hino. Ico ni kibazo kimwe. Ariko kuba agenda umu analyste ntabwo ngenda très sensationnel, genda abona ikindi kibazo kiri mu migambwe no muri politiki y'u Burundi, ikibazo cyo kwipereniza mu kibanza wanashaka mu mugambwe. Nibaza ko gwasara abantu bamwidodombera yuko agomba ko umugambwe uguma ari wiwe kandi numvise no genya mbaba mwitande ariko ari byo ari karavuga ujya munyagiheta cyangwa nyabugenda sino ntibomenya. Je nibaza yuko ico kintu gishobora gutsinda rwasa yuko umugambwe bavuga ati sitongo ry'umuntu, je numva hakwe kuba structure yuko umugambwe ushobora kuba uhari ugafita abarurongoye mu karterena imyaka 5 wanashaka n'importe ko nawo umwaka umwe mugabo ntabwo necessairement umukuru w'umugambwe ari we aca yitoza ngo abe president. Ivyo mushaka kubishira muri constitution y'umugambwe wanyu kiretse niba constitution y'u Burundi ibibuza ivuga iti kugira umuntu itoze ngo abe president nuko aba ari umukuru w'umugambwe absolument. Ce que je ne pense pas neza ko atari kobiri neza ko umugambwe udezenya umuntu agenda kwitoza. Alors gwasa ni wasura kuronka umugambwe nibaza ko abantu batanga kubona kwibaza ati kubera kigwasa ari we wenyene yo kwamara ari nogonzi y'umugambwe. Numva ko nibasubira kuguha umugambwe urondere umugambwe ushemo amategeko ku muti twebwe umugambwe hazohora haba inama mpuza ntara sepa congrès national buri mwaka imyaka 2 n'importe ka mugabo habe periode hanyuma ico gihe tuzoje dutora uwundi mukuru umugambwe munashatse muco muti kwanza kugira ngo tworoshe ntihagire umuntu avavuga ngo nakayabaye umwami nta muntu azorenza ibiringo bibiri kujya mukora muri presidence nka karorero. Iyo probleme ya succession mwe muvanyeho muri FNL CNL whatever izina uzoba guyita bizogusha. Hanyuma ico gihe muce kumbure mu organiza ikintu kimeze nka primaire kujya kuma primaries bakora muri USA. Muri USA ntabwo umukuru w'umugambwe ari we aja kwitoza ngo abe president. En effet hitoza abantu benshi mu maprimaire bakabanza bakeriminana hanyuma uweriminya abandi akaba wagenda nko muri aya matora aheruka novuga ko harimo ntuzeye mu ba republicain yarujya Donald Trump harimo Nikki Haley harimo Ron DeSantis ujya yari governor wa Florida
harimwo ujya muhindi Vivek Ramaswamy izina nk'iryo, harimwo hari undi atavuga cyane Chris Christie na Asa Hutchinson, Tim Scott umwirabura yaciye yirotira hataragera gutora, na Mike Pence yari vice president we ku ntwaro ya mbere nawe nyene yaciye yirotira amatora atarashika. Urumva ko aba Republican bari bafise abakandida bangana uko bariko bagwanira na Donald Trump kwitoza nka Republican nka president. Aba Democrate cette fois bari bafisemo bakeyi, harimo ujya Joe Biden n'abandi batatu batari bazwi cyane, muganeza ko yari game ntabwo baye primaire comme tere kuri Joe Biden, nazo ko Joe Biden bavuye kumudezinya. Mugabo imbere yaho dusubiye inyuma, Joe Biden kumva yari incumbent, yari wari president kenshi na kenshi, yatwaye intwaro ya mbere ya kabiri baramureka kitoza, ndetse ko cyo matamuhaye aba contender benshi. Mugabo ma primaire ya 2020 basubira Donald Trump, twibuke hari abakandida benshi cyane kuri ba Democrate barubusho sinda nkibuka neza, hariho ujya nyene Joe Biden, hariho Bernie Sanders umusocialiste, hariho Elizabeth Warren kumbundi umusocialiste, hariho ujya Pete Buttigieg yazana cyose ngene basoma, harimo wita Amy Klobuchar, harimo Michael Bloomberg, harimo ujya Kamala Harris wanashaka, harimo umu Asian mo yitwa Andrew Yang na BPI sinzi kintu ya promoting anyambari global basic income kintu hicho, harimo Cory Booker, harimo Tulsi Gabbard ryo madame, harimo Beto O'Rourke, harimo umengo wundi muri twa Castro Julian, harimo hamwe abandi babiri ntibuka neza, Steya na Michael Bennett. Donc baraba abakontenda benshi, abantu benshi bari kubagwanira kwitoza nka mu Democrate, hanyuma baca bahitamo umwe Joe Biden. Vyumvikana ko aba bantu bose batari mukuru umugambwe, kumbure kwanza umukuru umugambwe abari nka arbitre, nibaza ko atabana ari mu mugabo, ivyo ntavyo nomenya, sindamenye neza utwara DNC canke RNC muri United States. Dependa tureka shavuye yuko Rwasa ushobora kuba uri ngaho wewe bakaguma gupresenta nk'umukandida kujya wa presidence Joe Biden, Donald Trump n'abandi, ariko umugambwe secretariat ikaguma yarterena, ikaguma yavansa, wewe bagushimye baguma gupresenta, bakwemera abanyagihugu bo mu mugambwe d'abord, mukagira ayo ma primaire, mukagira kuko ifo kutweka ko demokrasi muitahura mugambwe wanyu, hanyuma tukizera ko mushobora ku replica iyo modele ku gihugu. Donc imwe mucyo mu primaire bavuga ati uno musi twatwaye Rwasa yakahigano naka tubone ko amatora atibwe by the way, kuko iyo matora y'umugambo cyawe n'ayandi ibyo bintu na muri CNDD biba mu gihugu no mu mugambo yasanga bariko bagira ibintu by'amamaniganse, nuko bameze au niveau micro canke micro, nivyo bacajana ne au niveau macro. Badedibwo yageze kunota kunoma nko mu misitante usanga bari mu bintu by'amamaniganse tagira kwangana. Anyway, so jana mbona ko izo problem ari problem mbona kwa Rwasa yoba yari heruse ko yuko batashyizeho iyo structure yuko ushobora umugambo kuzura upasa abandi mugabo muri membre, hanyuma hageze ko bapresent umuntu bakorganiza amatora rusangi bagahitamo umwe barepresenta mu kwitora kuba president. Je numubenga iyo nzira yo bari nziza kandi yo bari model ya demokrasi, ku buryo twokwizera umugambo wo kuyoganiza uko tubona tuti aba bantu barazi ingene demokrasi ikogwa, uwo igihugu ubo kirongora. Aviye wanje encore une fois sinze urubanza rwa Rwasa aho zoherera, ariko naza yuko uyu mwaka wa 2027 sinibaza ko ubutunga bw'ubundi zo kwihuta kuruca, kuko nta nyungu bafise yo kuba gutunganiza bwana Rwasa, ko abadede bakora ku nyungu zabo, nta nyungu nimwe harimo kuba gutunganiriza, ahubwo rudindiye icyo gihe cyo biborohera ko babera cyo ati bon ikibazo kiri mu butungane n'ingorane ziri mu mugambwe niyo baza kuzisambo n'ubu boheza bakazitunganya. Rwasa cyo yitoza no vous en faites pas, mais urubanza bazohamagaza ari uko mwamaze dime ku amatora yarenganye cyangwa gutanga amakanira byarenganye. Ikindi encore une fois, niba mu mugambo mudashobora kumvikana mugakora ama negotiation mukarondera ikintu bita mediation, ko nicyo kindi iyo hatagira ubutungane muca murondera mediation, ku butungane ntibuzokugira butunganiza kuvyorosha. None mu mugambwe bidashoboka ngo mukore mediation mumvikane, vyumvikana ko par ailleurs peut-être namwe ama principe ya demokrasi novuga pacifique abagora. I don't know. Ibi bintu bamwe bigambo birateye isoni mu Burundi en fait. Ene jituma uwundi mugani kumbure nkuze kuvuga ngo chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. Nibaza yuko kumbure abarundi mukwiye abadede nyene. I don't know. Sinzi ko nobisigura.
bamwe mu bagushyigikiye mu barwanashyaka b'umugambwe wawe, mu banywanyi b'umugambwe wawe, bavuga yuko nk'uko wabikomojeho bisa naho bagucecekesheje, bakuvanye ku rubuga rwa politiki. Nawe koko niko byumva? Mbese demokarasi yifashe ite mu Burundi? urubuga rwa politike sije baruvanyeho abarundi bose, kuko niyo migambwe yitwa yuko ihari irenga 30, uretse umugambwe CNDD-FDD wonyene ushobora gukora ibikorwa, iyindi yose nta hantu uzopfora yibonye. Bisigura rero yuko urubuga rwa politike rwiziziwe n'umugambwe uri ku butegetsi, abasigaye udobotse uvuga bitabahimbara iba ari ibyago kuri wowe. Abandi nabo bitwa rero ngo barakora politike, ni babandi bo gusasira, baba bavuga utuntu kugira ngo bashimishe ubutegetsi, kumbure baronke nabo ibyo babagirira byiza. Ariko ingendo igaragara nuko ubwa CNDD-FDD nta wundi muganga ugomba kubaho, nta wundi muntu ugomba gukora politike kiretse muri CNDD-FDD, gushika naho biyitiranya n'igihugu bakavuga yuko CNDD-FDD aricyo gihugu ariko Burundi. Murumva rero yuko urubuga rwa politike ntabwo rwifashe, rurugaye, ruraziti. Urubuga rwa politike niko nakubwiye, abasende nta incentive bafise yo kugugurura, okay? Nta sanse ya justice bafise, ntayo bigeze. Kumwe batwara mu ishamba n'ubundi kubatwara, kuvuga yuko hakenewe opposition iri solide. Oro nkuko nye twabivuze, peut-être ko la structure y'u Burundi uko kuntu menga ibintu vyose bikomako mu ya leta, urabona nomination yose, ibintu byose nomination, ico gihe abantu baca bikurwa kugira ngo babe nominated, bahabwa ubuzi, ntibasonze ivyo byo gushimya vy'amadekre batanga ubuzi. Neza kwico naco ni kimwe muri ivyo gituma abantu bogiye muri politique baca bikurwa baca gusega. Abandi nabo bagatinya of course kwicwa, nibaze na Gwasa arimo gufungwa, basama famille nabo nyene je comprends. Mugabo je ko navuga nuko niba koko wiyemeje kuba muri politike ugomba kuba kuvyura umugara. Ese muri politike mu Afrika nta muntu azoguha ubutegetsi kuri plate. Muri Europe bafashwe nuko abanyagihugu bose babaciye amaso, babakanuye. Mugabo muri Afrika sako umuntu, umutegetsi, umupoliticien ariwe abakanuza. Autrement ivyo ngo bamye urubuga abarundi bose, ntabwo abandi bose bari muri politike, abandi benshi baza gutora, bagatora aho babwirijwe canke bagatora umuntu biyumvisemwo. Mugabo iyo uciye winumira kubera impamvu canke ziriya, abanyagihugu baca batora ujya ariko arasemerera, ujya ariko aravuga ko avuga ati uyu muntu ashobora no kudukingira mu gihe twoba tubangamiwe, kuko ubundi ubonye umuntu ajovye, umuntu akanye, neza ko abantu benshi they follow umulidere, umuntu ari strong leader normalement. Niyo observation yiwanje, encore une fois ntajya mbwira ngo nawe nuzubikore, nawe nugenda hariya aje we nta nguvu mfise zo muri politique, cyo nayivuyemo ncanigira Dubai. Rero n'aba politiciens adafise inguvu zo guhangana vyiza come to Dubai. Sawa, umenga mbaye very harsh, ntabwo namubaye harsh, kandi ntabwo ndiko ndabwira Gwasa gusa, ndikubwira abapolisi bose b'u Burundi hakwiye kantu k'akanyariga bamfete. Nubwo toshiramo inguvu ngo ntibakumese n'ibiki, mugabo byane vyo kuja kwikuruba, ukoma amashi, usaba igiti, ugira gute, pfuma ujoininga CNDD-FDD, ukumbate mu bandi, ushire mu bandi, hanyuma ibiti bazoguha birahari. Musibye ko n'ivyo biti mbona ari amafuti, ibiti kiriko kirapfa, naho nyine nta kiriko uraronka. Nivyo nyine bavuga ati you deserve nothing, your liberty nta uzoronka, nubwo ubutunzi ko ntabwo uzoronka, niyo kubera igihugu kimeze nabi kigwara cyose. Mugabo ha position iboneka neza, ico gihe yakora ikintu kiba kuvuga ati reka sigaho, kandi nyine mbego gukora baratinya kuvuga ati tukoze nabi bazoca batadutora mu matora azoza, naka ariko aravuga neza bazohava ari we batora. Nico je niko ndabibona, nuko ndabibona. Encore une fois sinzi problem mu Burundi, kandi ni problem y'igisirikare na ntuze na violence hari, ariko kandi agenda bamenyeshe mwebwe nk'aba politiciens muramenya ko ico gisirikare ni ikiwanyu.
wa muri position wa kuri leta abasirikare saba leta saba sendede d'ailleurs we gwasufisa abasirikare ndibaza batari bake bari mu gisirikare no kuvuga bo au moins par rapport yaba c'est pas yaba Francis yaba Aniseti au moins urafise mu gisirikare abantu muri systeme ushobora kuvuga uti mwe muri buka ko turi ku rugamba rumwe ariko nabandi bose abasirikare bagwanye muri sendede je nibaza yuko bariko barakukuruka abandi n'abajene bariko barinjira bo muhebeye urubuga sendede akaba ari yonyene yigisha ico gihe no kuvuga abo badede abo gwaruka ruzokwinjira mu gisirikare ari abasendede ari imbonerakure mugabo muretse muti turahebera urubuga mukaguma mugira propaganda mukaguma mugira conscientisation mukaguma musemerera mukamwerekana ibitagenda neza bo paripoto dere mu mugambo mwamenye gukora mu kinyegero uyu unibaza ko gwasa wevure uva muri paripoto ya CNR mate gukora kira cyane kuri babagaza je pense cyane kuri babu yo je ne sais pas mukora mu kinyegero rimwe bo yakabafata kabare kure ibindi sinzi ibyo yabakorera mugabo muhakorera mu kinyo kuva kira narindi aho magumye musansibiriza je naza ko dayenda n'insinzi ya Frodebo bagomba kwikesha paripoto niyo yagiye kwigisha abantu imbere ko Frodebo naza kubera iki wakunja amaboko bwana gwasa kuvuga ati bon abadede niyo bashaka bazoma niyo batashaka barigumira ko nta kundi biri bugende twese turagowe ntibishoboka donc utavunja amaboko kemera ugakora no kubera ko ya bien sûr muri politique naho abasirikare ushobora kubagarura atakoze kubera abasirikare nabo ivyo ba mu bundi bibashikako. Okay, ubirabe neza igitoro kibuze suvuga ko umusirikare akene kuja kuramutsanya na wiwe baca mu imodoka y'ubuntu ngo agende. Suvuga yuko umusirikare agiye gusubira mu isoko bafise ibe y'abasirikare nibe y'abasivile. Ego nivyo kumbura mu basirikare bagarurwa na leta mugabo ibintu vyinshi basangana kuri marché. Umusirikare afise muri umunawe mwene wabo umwana wiwe ariko yiga ubusa cyo kimwe n'abandi badede bari kwiga ubusa. Akene kumujana muri privé yemera guhe mushara wiwe wose nkuko nabandi bantu bariko ari mishara yabo yose kugira ngo umwana yige ejo akukurutse azosonza nkuko abandi bakukuruke bashonje donc ndi kuvuga ko n'abasirikare ivyo bintu bikora mu Burundi birabashikako bamwe muri abo bicwa abo bafungwa bafise amafamiye proche ou pas proche y'abasirikare ibintu vyinshi uko kose tubivuga zo consequences ziko zigwa ku Barundi bose n'abasirikare d'une manière ou d'une autre ukiyemo abagenero bangahe bari corrompi bari kwa kurutare muri Kongo bagoreye amazahambaye abandi bose barashonje nk'abandi bose birabashika ko bibageraho pour dire que barindiriye ko hoba kombore leadership ivuga iti erega namwe murasikira biwacu nico biteze. So la balle est dans votre camp monsieur Rwasa, bare iri muri kanyanyu mwese muri politique de l'opposition cyane cyane abari mu Burundi kuko mwebwe mwegereye abanyagihugu bajya sendede y'abanyagihugu bujya n'abanyagihugu sino aba revolutionnaire bose abantu bose canke benshi bazanye impinduka hirya no hino haba mu Burundi haba n'ahandi vyasavye ko barinduka bamwe au risque de leur vie. Nelson Mandela yamaze imyaka 27 mu gasho bari bashoboye kumwica anytime kandi aze kubamugira ama concession amere nk'ubiheba. Now granted abarundi abasendede nibikoko bashaka kukwica ivyo ntawo bideha kabisa n'ibintu bijyanye ntaho turabibona mugabo encore une fois naze yuko na Mandela atari yizeye ko batazomwica na certitude yarabifitiye abo bo patise mu baramwishe naho nkawe baramwishe aba Rwagasore ntiyarazi ko muri jana kuja ko bazomwica mugabo yarazi ko harimo risque. Bon ndadaye nari nkuze ndadaye abantu benshi babaze ko ndari bashaka kumuravya anytime no matora ntibaze ko azoyajamo abantu benshi donc vyasabye ko bakora iyo sacrifice ultime harimo nk'abo navuze nyene nka Rumumba aho hakujya harimo Martin Luther King n'abandi benshi bagiye bigura in cause ariko abarimo chance yuko udafa ufungwa peut-être muyaga gufungura bawukenesha mugabo munyuma abanyagihugu bakuri inyuma waje gusanga intsinzi ibonetse de cette manière canke au moins ikaba sidi akabuto ka changement. Voilà. Ça, mugire umunsi mwiza.